Hello, aho muri hose mumeze neza, jewe ndaho ndashima, nitwa AKIJURU CHRISTELLA. No munsi nshatse kuganira namwe ku kantu si gatoya, umenga ni gato ariko uciyumvire ko ni ikintu kinini. Shaka tuvugane ku kintu c'ubwoba. Ubwoba ni ikintu kitubuza ibintu byinshi mu buzima, gufata ama decision akomeye, ibintu bitandukanye, ugasanga wibujije ibintu bitandukanye bikomeye wari gukora, nimba ari nk'ikibazo runaka wari kubaza ku kintu wumva ushaka kumenya kugira uzogikore, ucaplike kigira ico kikumarira, ugasanga wakiretse. Canke tureke no kuri ivyo tuje ku rundi ruhande, mu mibereho mu buzima bwa misi yose ugasanga hariho uburenganzira runaka ufise ku kintu, hakaba ariho nka umuntu canke abantu bakubangamiye, ugatinya kubabwira ko bakubangamiye, ugatinya kuvuga ko ibintu runaka. Donc généralement mvuze ku bwoba, ndabivuze mu kajagari kwako, ariko nshatse kubabwira ngo ikintu c'ubwoba mucirukanye muri mwebwe. Nimba mumva ushaka gukora ikintu gikore, nimba mumva ushaka kuvuga ikintu kivuge, kizoreke gusa kuba ari kibi, gusa ari ciza ukivuge, ari ushaka gukora ugikore, wirukana ubwoba, urabe ngo uzogera ku byo ushaka mu buzima, urabe ngo uzogera kure.